Yes, murahawe ikaze bakunze bandaha TV ndabaramukije nongera ndabaha mwiriwe banyana nko mwese aherereye nkuko bisonze kuri micro muri kumwe na Elma Love Mwarimu. Uno munsi nkaba ndabazaniye inkuru shasha, inkuru ikimota ubushasha nabateguriye itaraboneka ahantu hariho hose atari ngaha kuri Ndaha TV. So imbere ya byose ndabasavye ko mugira subscribe na like ku kiganiro hama tubandanye n'inkuru ndababwire idonido ibiri muri iyi nkuru yanje nibihe. Eske uno munsi ngire mvuga iki? Eske uno munsi inkuru naronse ivuga ko biki. Ego murakoze cyane kuba mwagize subscribe. Nkuko bisanzwe umwe wese yiyumvire ati Malove no musagira tubwira iki, Mwarimu no musagira yigisha iki. Yes, ndibazane mwese murabizi yuko ejo wari umunsi wo gutanga ama award ku mpande zibiri zitandukanye, aho twovuga Isanganiro Award tukavuga na AGS Award. Narabashikirije ibyavuye kuri AGS Award. Wa mwarabonye baririmbyi benshi batandukanye bagiye baronka ubushimwe. Mwarabonye Sadbi, mwarabonye Benturo yari yaje kumushikira Sadbi nk'umuririmbyi wiwe muri label ya Empire Avenue. Mwarabonye Natasha, mwarabonye Bface on the floor, mwarabonye kandi na Oleg niho yari yibereye. Aba bose twarababashikirije ejo. Mbere hariho nabandi benshi bakigingi nabandi benshi batandukanye. So guys, inyuma y'ivyo amajambo yaravuzwe menshi ku munsi w'ejo. Bose barashikirije ibintu bikomeye cyane, aho bavuze cyane kuvyerekeye ubushimwe mwari baronse ubushize novuga Yaga. Merci bro. Mani goeza kita. Yaga. Inyuma y'ivyo twararose bakujya kubwana Sadbi aravuga yuko ashimye cyane, aravuga yuko yishimiye kuba hari kwa ibintu nk'ibi ari ibintu byiteka. Ariko uno munsi inkuru itumye mpaguruka nkagaruka kubisubirako. Ni kuvuga yuko uno munsi yagiye ku rubuga rwiwe rwa Instagram rwa Sadbi Satura. Yes, munkurikirane neza wa Sadbi Satura, aho yanditse amajambo ubona yuko ari amajambo y'inkora mutima, ari amajambo menga arafise agatimatima katameze neza muri we, nubwo yarayaronse iyi award. Aho hariho ibintu yidogera muri iyi message yanditse kuri Instagram yiwe. So Sadbi yanditse ati tout va bien, Dieu est grand ... En fait, après BMA 2019, hier, j'ai été nominé artiste de l'année 2020 par AGS, après avoir raté quelques 9 awards quelque part. Merci fans pour votre soutien. Ndasubiramo, tout va bien, Dieu est grand. En fait, après BMA 2019, Ario Buja Music Award benshi muzi, hier j'ai été nominé artiste de l'année 2020 par AGS, après avoir raté quelques 9 awards quelque part. Merci fans pour votre soutien. Aho yashatse kuvuga ati mu kirundi cy'iwacu yavuze ati byose bimeze neza, Imana ni nkuru. Inyuma ya Buja Music Award 2019, ejo naratowe nk'umuririmbyi w'umwaka w'2020 hamwe na AGS. Inyuma yo guhomba award 9 ahantu. Inyuma yo guhomba award 9 ahantu, akakantu mukumvirize neza, inyuma yo guhomba award 9 ahantu. Ati murakoze bafanzi banje kunshigikira. Ndashaka twaruke kuri kano kantu ka award 9 yahombye. Aka kantu mukumvirije neza, umwe wese arumva yuko ari umwidogo udasanzwe kuri izi award 9, aho no bamenyesha neza yuko yashatse kuvuga Isanganiro Award. Mugihe tuzi yuko neza kuva Isanganiro Award ejo bari bageze kuri edition y'9 zose Sadbi yagiye abonekamo, ariko nta award nimwe arigera atahanamo. Ibi bihe byose nta award nimwe rigera atahanamo. Bisigura ko Sadbi yarabikoze ko abiboneka ko arababaye cyane, ntibimushimisha. Biraboneka yuko abifitiye inziko kuntu abona yuko umengo basa n'abayimwima. Eske abakunzi bo muziki ndundi iki kintu mwebwe mukivuga hi kuri Sadbi, mugihe muzi yuko ejo nyene igihe award 9 yatahukanye umuririmbyi Double J kuva muri Bantu Boy ku ndirimbo yiwe Nova ari kumwe na Kiriku Akili.
ico gihe nyene turibuka yuko neza muri edition y'icenda Sadbi baramushizemo ku ndirimbo yiwe Beautiful ari kumwe na Meddy, ariko ni Sadbi yavuye mu higanwa hakiri kare. Ntituzi impamvu, ntituzi ko barafani batamutoye canke vyagenze gute, ariko biragaragara neza ko Sadbi agashavu afise ari kenshi, akaba barafise ari kenshi kuri iyo Isanganiro Award. Isanganiro Award nanje nka Malove mwarimu navuze ati no sinoteba na gatoya kubashikiriza iyi nkuru. Reka tubanaye twizera neza yuko tuzogenda tumenya buke ivyihishe muri iyi message, ivyihishe muri ubu butumwa nibihe. Eske Sadbi kubereke yafashe umwanya akavuga aya majambo vyoba bishingiye kuki? Idonido turazidondora buke uko ndose inkuru turaba yuko atayihuriye n'iyindi twaravye kugira ngo tubandanye turi update ku nkuru nk'izi zigiye zitandukanye. So fans from Empire, fans from Daha TV, fans from Buja Flavor, mwakoze kudukurikirana. Tubamenyesha ko mwogera kandi subscribe abari bavyibagiye, like, share na comment kugira ngo mubane mukurikirana ibiganiro vyacu. Munaronke kandi na notification zacu ikiganiro gisohotse hakiri kare mu bambere, kugira ngo ntimutangwe kuronka inkuru nshasha. Biraryoshe kuronka inkuru nshasha mu bambere, ntawigera yifuza kuba wanyuma, twese duhora twifuza kuba bambere. So mwakoze kunkurikirana kandi ndabashimiye nko bisanzwe, murazi ko mwari kumwe na Elma Love mwarimu kuri update imeze neza. Nkabanda baseze nongera ndabifuriza ibihe vyiza, murakoze cyane.